Mwiriwe mwese mwaramutse ndabaramukije mwese aho muri mu gihugu muri mu mwese kaze muri no nyigisho za twubake turiko turakurikirana uno munsi ejo twaravuze ku bintu vyerekeye urukundo mbere kungene rutegezwa kugenda no kungene rutegerezwa kubajere no guhanahana ugasanga rushoboye gufasha gutyo honye uno munsi nashaka tuvuge ku bintu ibikomere bitanu novuga bibangamira ubuzima bw'urukundo umuntu abamwo ugasanga nuko nibikomere usanga umuntu umwe wese bizodufasha ugasanga umwe wese arashoboye kwimenya ungene vyogenda ibikomere bitanu mu bisanzwe vyose hamwe nibikomere novuga abantu twese dushobora gusanga twaraciyemwo ugasanga nibintu ushobora gusanga muri ivyo bikomere bitanu ufisemwo kimwe bibiri bitatu canke vyose hamwe ugasanga nuko bikaguha kumenya umukunzi kwimenya wewe ibituma utagikunda neza kumenya umukunzi wawe ivyo yaraciyemwo gutyo mukamenya aho mubanza gukira hama mubone gukundana ubwa mbere uno munsi ibikomere ni bitanu igikomere ca mbere arico bita les blessures de rejet nukuvuga igikomere co gutabwa blessure de rejet ugasanga ni blessure watawe wiyakanywe ugasanga nuko turaza kukivuga ko nico tuvuga ko uno munsi ubwa mbere hama ubwa kabiri ni blessure d'abandon nukuvuga igikomere co guhebwa nukuvuga ugasanga umukunzi wawe cyangwa umuvyeyi wawe yaraguhevye cyangwa inshuti ugasanga nuko ugasanga blessure d'être abandonné ugasanga warahebwe nuko agacaba igikomere ca gatatu ico mo kwita blessure d'injustice nukuvuga igikomere co kutaronka ubutungane igikomere kijanye ubutabera nuko ugasanga warabeshewe waragirijwe ibintu atari wakoze warambitswe ibara ugasanga ni numwe n'ivyo les blessures d'injustice ntiwatunganirijwe mu kibazo watewe canke iki ugasanga nuko ugasanga ni igikomere kijanye no kudatunganirizwa no kutabona ubutabera ugasanga nuko agacaba blessure ya kane ico no kwita blessure de trahison nukuvuga igikomere co guhemukirwa kuvuga warahemukiwe nka muri blessure de trahison niyo tusanga mu bikomere byose bijanye na infidelité no kurenga ibigo no guca inyuma wo mukundana ugasanga nuko so ugasanga ni ibintu mwe n'ivyo ugasanga nuko warabaye mu bikomere vyo guhemukirwa hama ugasanga ica gatanu ni igikomere cyo kwita blessure d'humiliation blessure d'humiliation ni ibikomere bijanye no gutukwa kwandagazwa kuseserezwa bakagutuka bakakwambika ibara bakagira iki ugasanga ni blessure d'humiliation umuntu yabayemwo imbere yuko akundana ugasanga no mu rukundo arabibamwo ukonye ivyo nivyo bikomere nashaka tuzotangure ko muri yindwi kimwe tuzoja turigako no musi nashaka dutangure ku cambere igikomere nuvuga blessure de rejet nukuvuga igikomere kijanye no gutabwa bambe kwihakanwa ivyo birakunda kuba mbere umuntu akiva kivuka ugasanga waravutse ariko ugasanga umuvyeyi wawe yarakwihakanye ugasanga abapapa barihakana nk'abana bateye abakobwa bateye amada canke abagore bateye amada bakihakana uyo mwana ngo subi wanje ngo siyiki tusa ugasanga ni ibintu mwe n'ivyo ugasanga rero un certain moment iyo ni blessure d'être abandonné ugasanga warihakaye bambe d'être rejeté n'umuvyeyi yakuvyaye ugasanga umupapa arihakanye umwana ico ni kimwe ni kindi kwa kundi usanga abamama bagiye ku bitaro ugasanga peut-être yarasamye inda y'umugabo batagikundana canke umugabo babanye nabi ugasanga mu docteur aramubwiye ati madame vraiment yo félicitations wasamye umugabo reka cyumva ati none uyu nguyu nawe aje gute ako kantu kahoje muri uyu mwanya umwana mu nda arakumva ugasanga nuko naheje uvuga ngo nta kundi nzoyivyara ngabo karagiyeyo udasavye ikigongwe uyu mwana yico kintu ni kwa kundi uzosanga umwana akura atakwiyumvamwo kubera harabaye blessure yabaye stocké inconsciemment igashobora kugira ugasanga nuko so hariyo rero ico no kwita ico gikomere co kwihakanwa kiva ku mupapa cyangwa ku mumama ugasanga wewe warakibayemwo waranakuze uravyumva ugasanga waranakuze nta nuwogeze gusayika ngaho ukumva abavyeyi biyumvamwo kandi ugasanga waramaze ku developer un mécanisme de solitude kwiyumva kutabwa nuko tusa
ico ni kindi. Hagaca baho rero n'ukungene usanga hoje umuntu yarayibayemwo mubo bivukana, ugasanga nuko, ugasanga mubo bivukana baramwihakanye canke ntibamwemera canke ntibamukunda, ugasanga nuko, ugasanga harya muri famiye wakuriyemwo nuko, mu mashuri twabayemwo abigisha batwigishije ugasanga nuko, ugasanga peut-être ubuzima twanabayemwo bwo mu Burundi bw'ingwano n'iki mu bihugu vyacu Burundi n'u Rwanda bwaratumye wiyumva ko wihakanywe canke watawe, ugasanga ni ibintu mwene ivyo. Birashobora no kuba mbere ugasanga umuntu mu buzima bwiwe bw'urukundo bwo gukundana yaragiye yihakanwa, ugasanga aho yagiye gushira urukundo ugasanga umuntu akunze aramwankiye aramushwiragije, ugasanga ni ibintu mwene ivyo, ugasanga rero birasubiye kumwibutsa uburyo ashobora kugira, ugasanga ntibiciyemwo nuko, ugasanga rero ama situation yo gukazi bakwihakana karema, ntigasanga ikibazo wagize ntihagire n'umuntu agufasha canke bagasanga ni ibintu mwene ivyo, ugasanga bigize. Hariyo rero umuntu rero usanga rero yaraciye muri ico rovuga mu ntambwe nyinshi zitandukanye zo kuba mu gikomere co kwihakanwa canke co gutabwa, uravyumva mu bintu vyo mu buzima, mu ntambwe zitandukanye z'ubuzima, ugasanga uyo muntu ico gikomere aragifise muri we, mbere afise stoke yavyo, ugasanga afise stoke yavyo, ugasanga rero n'umuntu yamaze kuba muri ico gikomere kimeze gutyo onye. Mbere uzosanga kenshi na kenshi niyo bishitse akakundana n'umuntu, kuko haragera igihe umuntu ibikomere bija bikistoka, ni ukuvuga ibikomere bikistoka muri subconscient yiwe, ugasanga n'umuntu vyo ko ari normal, ugasanga hararongera aronse ubuzima, yaragwanye n'ubuzima, arashoboye gukundana, araronse umukunzi bakundana, araronse bakundana. Mbere uzosanga kenshi rero uyo muntu niyo aronse uwo bakundana, à un certain moment iyo aronse n'uwo bakundana, hari igihe rero bacanyemwo canke bagashwana, amasekere ni ukuvuga ingaruka za vya bikomere yagize bigaca bitangura rero gusohoka, ugatanguye kugira vraiment une forme d'agressivité, gukara cane, ma trouble de nervosité répétitive, ugasanga kumarakara, agumashavura, agumasohora vraiment ibintu vy'amajambo mabi niki, kubera iki wamusanga ari muri côté défensif, ntasubire kuba mu kintu co gushaka gutabwa bwa mbere n'ivyo yabayemwo, ugasanga nuko yamashaka ibintu vyo gushaka umengo kwigwanako, kugira ibintu mwene ivyo, gushaka kugira ibintu vyo gushaka kugira ama comportement, ugasanga atakugira inyifato y'ikirobere, ugasanga inyifato y'ukumengo uyo muntu bakundanye, ugasanga nuko. So rero beza b'Imana, wewe ico kintu warakibayemwo, ntiwakibayemwo, ugire checking. Urashobora no gusanga wubatse muri urwo rugo ingorane urugo rwawe rufise, canke ingorane iri mu buzima bw'urukundo bwawe, ugasanga canke ingorane ituma utarongorwa, udashaka, ugasanga utarongora, ugasanga rihagaze muri ico gikomere kitakize muri wewe, mbere wanashaka ufise uburemere bwaco kininiya cane, ugasanga bwari repese, bwarasubiye kugira, ugasanga nuko birakubereye ikibazo co gukundana neza, cyangwa ugasanga birakubereye ikibazo co gukundwa neza. So rero ndabatumiriye rero umuntu umwe wese yirabe ko ivyo bikomere atigeze kubibamwo kuri izo ntambwe zose mvuze, yage n'umupartenere wiwe, ni kuvuga uwo bakundana canke bubakanye, ati wewe muri ivyo onye woba warafise aho wabiciyemo muri ivyo, hanyuma mu nyuma mumenyane nawe umubwire, ugasanga nuko bikenewe murondera umuntu abafasha, umuterapeute abafasha kuri ico kintu. Ahasigaye ico no batumirirako nukuri musaba Imana ibafashe kumurikira nimba ico gikomere warakibayemwo kuva ukivuka, nimba ico gikomere warakibayemwo mu buzima butandukanye, Imana igufashe vraiment kwinjira muri wewe, kuko hari abantu bihunga badakunda kwinjira muri bo icabababaje. Hama usaba Imana mu byage neza n'uwo mukundana ashobore kumva ko nawe nashaka yibayemwo, hanyuma mubone ikiriko kirica urugo rwanyu kivanye n'igikomere cabitswe kitigeze kigira. Ni Imana ikiza imitima, ni Imana ikiza ubuzima bw'umuntu, ni Imana ikiza histoire y'umuntu, ni Imana ikiza uco cose gishobora gufasha umuntu ashobora kugira. So naco ndabifurije mushobore kubiyagako, mushobore kubivuganako,
Imana ibafashe mushobore gukira mu rukundo.